mirimo yabwo yo gukurikirana ingene ibikorwa biriko birarangurwa, ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwarabonye ko hari ibikeneye gukosorwa ku bijanye n'ingene abitura ubuvuzi bakigwa n'ingene batunganirizwa kuva bagishika ku ivuriro gushika batahuke iwabo. Utwo turenge twibonekeza dutegerezwa kwandikwa mu mategeko abakozi bo kwa muganga bisunga, hagategekanywa n'ibihano kuwaciye kubiri n'ayo mategeko. Ico gitabo c'amategeko gifise akamaro kanini kuko cerekana ingingo zifasha kugira ngo abavuzi n'abakora kwa muganga batunganiriza abantu neza, ibisabwa abitura ubuvuzi mu ntumbero yo korohereza abavuzi n'abakora kwa muganga, ibihano bihabwa uwarenze kuvyo iki gitabo c'amategeko gitegekanya. Muri rusangi, iyi nteguro y'itegeko yerekana ibitegerezwa gukurikizwa n'abakora kwa muganga mu gihe bari ku mirimo yabo. Inama shikiranganje yari yarihweje integuro muri Kigarama mu mwaka wa 2021 irayisubiza inyuma kugira ngo ihinyanyugwe neza. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro ihinyanyuwe yashikirijwe yarayemeje, ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira: gukora ibishoboka kugira ngo ibitaro n'amavuriro vya leta bikore nk'ivy'abigenga mu kwakira no gutunganiriza abavyitura, kumvisha abakozi bo kwa muganga akamaro ko kugumiriza ibanga uwabituye ku bijanye n'amagara yiwe, kuraba icokorwa kugira ngo abaganga b'abahinga ntibabandanye baherera hanze y'igihugu, kwigisha uwipfuza kuba umuganga akarangamutima kuva agitangura ivyigwa kugira ngo yumve neza ico ahamagariwe, kumvisha abaganga bagatahura ko baraho kugira ngo batabare abagwayi babitura, gukora ibishoboka kugira ngo mu mwaka wa 2025 komine yose bifise ibitaro n'umuganga umwe n'imiburiburi, kuraba mu bitaro biri ngaha mu gihugu ivyoshobora kwakira abantu b'abanyacubahiro bikaronswa ivyankenegwa kugira ngo ivyo kuja kwivuza hanze y'igihugu bigabanuke.